ariko igihe dusubiye inyuma mu mwaka wa 2000 waravuze ati ni jewe nimbona Jean Pierre Kibido ndahaye urupapuro rw'umutsindo Big Farious nguyo sha nguyo urasubira mu gikandi rya gatatu nguyo urazi uzubaza abapastere nitwa mzee barabara yao canke baba yao ubu nawe waje umutwe ni jewe kubera ko imisi yose yuje mu Burundi ufise slogan uzuzanye ga mzee barabara yao mbega biba bigomba gushika kuki abaririmbyi inzira ni muri studio gusa ariko abantu bavuga ati kandi amplis nivyo baririmba osi naho nenda bivuga ku ikintu vuga ririmba ibintu bifasha abantu bacu hano ibintu bacamo ku munsi reka gukopya ibintu ugashagira ikintu gisa na hanaka kandi realite z'ubuzima tubamo zidasa ririmba ibintu ducamo abantu bibacu bibonamo biyumvamo rondera gusinzira y'ubusani bw'iwawe wo bivugamo muri 2003 niyo namenye Roriro afise imyaka 16 ku myaka 17 aca twazinda atwazinda umukobwa w'abandi yajya mu Nyakabika ivyerekeye gukorana nawe nzavuga ko yiyambitse ibara reka kwaza mbibire gato candarindira gato ariko sasa ubu ibintu yabishize ku murongo araja ni Buraya washaka yarigeze kuja ari Buraya arabumbulaye bulaye sasa bulaye fiance Hello boys and girls, hello bakoze mukubito nizera ko meze fresh. Urakubita kubito. Kwa kundi anagura ko ari juste dans le mic behind the camera kabari Keshit photography ndakubwira ko vyamaze gufata inzira kwa kundi andi. Murabizi ko kubaka izina ni ikintu kigoye. Kuguma nawe urigumane ni ikintu gikomeye cyane. Benshi baraje baraba mbere ariko kugubura uwa mbere navyo ni zindi nguvu zidasanzwe. Ni naho no muzi twavuye muri studio kugira ngo tuze kuraba abanditse amateka bakoze ibintu bidasanzwe nubaka ibikora bahimbarira imitima ya benshi. Bakora igikogwa bakanagisubiramo kamenga bakiremye gushasha ndakubwira ko no munsi twatewe iteka ridasanzwe iteka gifuzwa n'abantu benshi ariko twagira ibibakwe nk'abandi kumwe na Jean Pierre Nimbona benshi baramuzi kuri mazina ya Kidumu Kibido Kibuganizo leur père ubu aranakubwira ko akubwira ati la tête c'est moi ngumutwe ni jewe ndabwira ko ndi kumuna mse baba yao barabara yao ndakuramusa Kidumu bon après-midi bon après-midi ariko hariya niba bizi neza ko turi après-midi tureka turabibabwira tira kareka esthétique kawira umutwe ni wewe imbere ko twinjira kwanza mu kiganiro nyezina kubera ko umutwe ari wewe erega ibintu byose bihera kuri wewe donc décision zose ufata mu buzima ni wewe ziherako ushaka kuja ku ishuri uja ku ishuri donc c'est dans la tête ushaka gukora mariage c'est dans la tête ushaka kudepansa ku kabare c'est dans la tête ushaka kuja kwiba kuri banke c'est dans la tête donc umutwe ni wewe umutwe ni jewe iryo zina rije rizanye imisi yose yuje wamufisa gasloga gashasha mu mwaka kwezi wara nitwa mzee barabara yao canke baba yao ubu nawe waje umutwe ni jewe kubera ko imisi yose yuje mu Burundi ufise sloga uzuzanye ga mzee barabara yao mbega biba bigomba gushika kuki ndi umu artiste il faut ko ngira ikintu nzana gishasha udafise ikintu ubwira abantu udafise ikintu uri kuraba urabinjizamo ideology ubu umaze guhusha imiziki cange kuba umu artiste ni ikintu utegeza ko uri kurashira mu bantu bakaguma bacibuka ubu utegeza guteza ko ufise akantu kiwawe abandi bashobora kukubona nk'umusazi abandi bakubona nk'umuntu uri sawa utegeza kwereka inzira utegerezwa kutanga a la mode kuzana la mode turagitoye kuzana la mode niyo rero ati niyo nyene urabitubwiye ariko ikintu cyose kiba gifise insiguro benshi barakunze kuvuga turakwibuka ku ndirimbo ya Farious uvuga ndakandigira amashashi arorera uravyuga amazina urayibona nawe umuntu adafise ivyo byose naca amaze nabivemo uteza kuba ufise akantu je akantu kiwanje urakabona nakuzokwibukirako iko kundi ndagura ko byamaze komera ariko igihe dusubiye inyuma mu mwaka wa 2000 waravuze ati ni jewe nimbona Jean Pierre Kibido ndahaye urupapuro rw'umutsindo Big Farious nguyo sha nguyo urasubira mu gikandi rya gatatu nguyo urazi uzubaza abapastere bariko barordona pastere canke patiri habategeza kuba ari umukuru kuri bo ububasha bugenda burahana hano ico gihe nije nari fise ububasha kuri iyo generation yabo
hariho bakuru kuri jewe ariko kuba officier bato bato nije no umushefu wa officier bato bato gutyo ona monte ona continue à monter gushika uno musi ure tutangiye kuba batama ariko imbere ko twishika kwazi vyubu kuko twobwira abarundi mu misi yeze baravuze ngo muziki w'Uburundi ngo ndukundika wasanga concert za 2000 bakubise amaswata na 10000 ariko 50000 na 100000 abarundi twarashoboye kubona ko abarundi bakunda ivyo abahubwo bakeneye gusa ikintu ciza imbere ko tubishikira gato imbere ko tuva nga kwanza kwa Nafariazi tukaja rero mu bikorwa vyawe cyane niwe muri review nyira wahaye urupapuro rw'umutsinda abandi bose barubaha ariko ntiwabishize ku mugaragaro nka kujya kweri kujya gusa none ko abandi baca bazana impari iyo uharira bigenda gute uronga ubusa mu ishuri wowe umaze kujya mu ishuri wicare uri kuriga chimie physique geography ugacutangura guhaririza umwarimu ndibikunda icara hajya funga mudomo someshwa uronka amanota interrogation ije uyihushure hanyuma amanota yabazoca gushikana hantu mwarimu wenye nibazoca proclamati uwa mbere ni kanaka nazo zibira natashari ni Kidumu umwanya ukumunsi ku munsi ibijya kora bibandanya bimeze bitangaza abantu benshi twari tukumenyere guhera mu myaka ya kera hose ugumuduhereza album ariko pour moment nta album turiko turabona kuri kata album muri kuratanga Kidumu nta kwisoko nta album akikogwa ubu byatanguye kera hatanguye icyo bita ama singles rero single ikagushikana ku yindi single ikagushikana ku yindi single aba conservateur bagikunda album urabaha ivyabo ariko kubera ko umuziki usigaye ugurishwa kuri online biragoye ubu nta makaseti ngo ikaseti yanuze ngo iriyajya cyangwa amasede umuntu aguma agendana n'umuntu ibintu byose biri ku murongo icyo ukeneye kuri internet basi rero nta kamaro yuko ngo tangura kuvuga ngo album ahubwo tuvuga date ya sortie y'indirimbo nabindi uko akunda handi baca umugani mu gifaransa ngo ikikirundi ariko ngo umuti wa peti n'ugusomza nuko nyere tukaba tugiye rero ku bibazo rero biri très importante des questions très importantes ariko nwava bibaza ngo ndakubaza bigoye bidasanzwe kuvushika mu Burundi mwaka wese twarabibonye barashoboye kuvyura amazina y'abantu badasanzwe ba Stanish turababona ariko ubu Pulo mama ugarutse mu mwanya muto utanze ama featuring menshi cyane turumva yaba Lolilo turumva yaba Miss Rika uri kutanga ama featuring umenga na K-Back n'abandi benshi Kidumu hajya ngo tuvuge ko gasari n'agatsikanyu muri kurahereza mu gihe tubona ugifise inguvuga Kidumu abantu baguma babona umenga uri kusorera rimwe mu gihe umenga vyari binagoye no kubaronka kibido namenye Lolilo afise imyaka 16 kuva ico gihe washaka yakunda kunkurikirana naba mu Kinindo hajya kuri Avenue Dirage nabona ko ari umupeti akunda amasanamu akunda ama video akunda kwigana ico gihe rero bimwe nakubarira impari nizo zatumye tutanakora korabo nawe ariko igihe yahevye impari ntangorane sasa hariyo bamwe korabo zari zapanzwe kera ariko kubera availability cyangwa disponibility ubu niyo vyace bikunda kandi urazi yuko je ibintu byose ndabivugira ngaho nari naremanze yuko ndamwemerera nawe yuko tuzoyikora hageze inyuma ya 17 namumenya afise 16 muri 2003 niyo namenye Lolilo afise imyaka 16 ku myaka 17 acha twazinda atwazinda umukobwa w'abandi yajya mu Nyakabiga ivyerekeye gukorana nawe nzavuga ko yiyambitse ibara reka kwaza mbibire gato candarindira gato ariko sasa ubu ibintu yabishize ku murongo araja ni Buraya washaka yarigeze kujya ari Buraya arabumbulaye bulaye sasa bulaye fiance aragaruka asubira kandi kuba hano yabandanije kabisa ariko arancontacta tuvugana et puis finalement j'ai accepté kandi urabona jewe iyo mvuze oui ni oui kabisa ncambandanya ahubwo nije ntangura kukwishuza kuko mbona yuko nemeye ibintu bitegeza kuja kumura hariho nundi nemereye Miss Chanela uyo yari umugore wa Lolilo uyo nibo batagiye gukorana igicumuro none ifo ko ndabasiga amazi meza basubiza ubuzima kugira ngo ibicumuro bibaveko bose babiri umupati sasa ubu rero umugabo twakoranye namuhaye korabo asigaye uwahoze ari umugore wiwe kera et puis
bace babatizwa mu mazi menshi. ubu bakoranye igicumuro Uwo bakoranye igicumuro cya mbere. nacyo cyane ikorabo yashade miseruka twabonye n'undi muntu twari tumenyereye umupeti ariko iyo ndirimbo ni risiki mpaka na santire mzee. Mimi nakwambia mimi nikikugusa unaguswa. Mimi niko profete. Ndagukoze ko ubukozwe n'umuntu yasizwe amavuta. Ujya mupeti ni urazi aho twahuriye ndahavuge cyangwa se ndahavuge. Tuhavuge. Oh yani tuhavuze mu cyamuduteranya. Umuti wibanga ni kuri numa. No kuri numa. Ariko ujya mupeti gutyo tu favere gusa turahuye tu ndamuravye agapeti kakosa. Peti unajua kuimba hebu fanya tusikie. Sasa twende tukutane kwa Amiri Pole kubariki. Hasa kuanzia hapo peti atadekore. Utabiona wewe mwenyewe. Itakuwa ni maji. Itakuwa ni maji. Uratanza ama featuring kandi ni ibintu bidasanzwe. Ariko uranaduhaye muri miserika nawe. Wewe ni WhatsApp bite papa ego mwana bite papa ambo voilà. Ariko sa grande sere n'umuntu namenye kandi yabaye ni muhiri wanje. Mbo n'umuntu yari umugenzi wa madame wicogiye. Puis voilà. Kira noneho kwanze jo harabaye bitangaza n'umwana wa kuzine wa miserika niyo ariko adusiga batazi nanjye nije natumye bamenyana. Wewe mama yako ni kuzine ya huyo ni hatari cewe ndi gahuza miryango Ombudsman urabitoye nivyo nyene umuhuza kwa gulandi biraje kubidasanzwe ni collabo tari tumenya ariko ni collabo twizere ko zizoba zifise ingufu kuko ni collabo yo tuzi ko Kidumu akoze ku muntu ko twarabibonye kuri Stanish umbamwe iri kuwa virus akaranda ego twama twabibonye kuri aba Farias n'abandi benshi ariko Kidumu no muziki barakunze kuvuga ati tubi ifo souligner ça collabo ni zine Fizo Lolilo kandi nuko bakurikirana pa apana kuri ordre alphabétique ordre ya age ordre y'uburambe ordre ya duze ushika kumuherereza imiserika aronze ukundu ariko umuntu acabibona ni miss miss urumva ni miss Kidumu mwaratwemerera akaru umunsi meko muzokina comedy na Kiginga ngo twara karindire turakabura bo Kiginga randinya barazi ko ndi mu grand comédien atinya amungana mvamo uribuka ka kantu twagize gajya ka mayonnaise yaciye atinya avuga zi umuti parakazi mbo ariko nacho narinde tu na Ildefonse nawe acha gucheka peti hauna adabu tutapanga ariko level yanje zeni bakireko unajua kireko nyana ni santire dola ku santire unachana Kidumu biraje kukuvuda sanzwe ariko ni Kidumu afise indirimbo nyinshi namaze kugirirwa imakwe nkumva zimwe mu ndirimbo zanyu ni indirimbo tubona ko zifise ubuzima ariko ikibazo ni kimwe ko ariko ufise indirimbo nyinshi ariko ukabutari kurazisohora urazi umushefu navuga abantu ariko batera ugwamo imiziki ni myinshi ivuga hariyo ni yindi ngo ndazivuze baca bashavura vuga bukebuke ni bavyo oya barizi abantu bavuga ibintu ngumviriza ndi mu modoka niko napita pale najuriye sasa ibi ni bitu bikona imbia banani bapeti batoto abasazi bo kwa Argentine change bande lakini sasa kile kinasumbua ni muziki commercial inafanya plus de bruit bruit ni mingi hanyuma ugacusanga birananiranye yuko babandi baririmba vya serie yuko baronka umwanya wo kuvuga nabo bo tunaenda polepole tuwakamwe kamwe kuja twabivuze umuti wa peti n'ugusonza ushaka abantu bajya neza ingia batese basonzeshe kwanza gato byamabiza ariko benshi barakuze kuvuga ati Kidumu ariko arava muri amasiri yo twamenyera ko yamazuke amwe akubise ngira warabanye mu makonseri ukubise abantu mengo batemwe ibindi bintu menga nani mavirisi ubwo sikura wowe warahinduye umuproducteur canke naho ni bya bindi umutwe ari jewe ariko tugeze kwindi chapitre bon urazi ukoze development y'umutwe ari jewe usanga umutwe nawo uhagaze kwizosi usanga izosi rihagaze ku bitugu ugasanga ibitugu nabyo bihagaze ku mugongo ugasanga umugongo nawo uhagaze kuri Mr Nyo hanyuma etc bon hawezi kufanya muziki peke yako
idée ni yako, idéologie ni yako, ariko abadevelopa ico cyumviro, il y a des guitaristes, des bassistes, des pianistes baba ariko baradevelopa kugira ngo murongo ico bita harmony. Hakaba na chorale ushobora kuzana, hakaba n'abavuza amatarumbete ushobora kuzana, hakaba n'abavuza violon ushobora kuzana, hakaba n'abapercussioniste ushobora kuzana. Donc iyo design yose umutwe ni jewe wi, ariko izo sinaryo ririmo, ibitugu birimo, umugongo urimo, Mr Nyo irimo, apana Mr Nice, Mr Nyo. Ni byatare ugacha utibaga na section cuivre. Yo yose. Section kuza matarumbete. Ile section iko kari sana. Njo ifu. Ile hata nikiona mu fait partie de l'ensemble. Hanyuma ro sasa bivuye ngaho bica bija manager, chargé de communication, chargé de l'argent, chargé de amazi kuri scène. Ibintu Ushikana bodyguard agashikiye. Batwigisha kwishuri ngo un ensemble infini de points. Umuziki c'est un ensemble infini de points ya vrai. Tukiri ngaho nyene Kidumu uraje cyane, ariko ni Kidumu ni njyambere tubibonye mu gihugu cy'u Burundi, aho muririmbyi aza gakora igiteramo cya mbere icya kabiri ku mahera menshi ya 50,000 na 100,000, agashikirana concert ya 500,000 na 20,000, akabana yakora ibiteramo hose yuzuza abantu bamwita ariko ni 200,000. Umuti wa Petit Nugu nugusonye, umuti wibangani kuri numa. Kumbe rero mzee abataki rudie Nairobi, acha nijibakiri hapo. Namaze no kwirefije hajya kuri ASR. Ndabwira ko muzi umugabo witwa Corona. Nana takatara. Hakuna. Nacaca ni jambere bibaye mu gihugu cy'u Burundi. Bino bikorwa bidasanzwe. Aho Kidumu nakaye kabango bukoreshe kugira ngo mu mwanya mutoya izama concert amwe yahora nahomba ati abantu bari kubaraza, ariko wewe bose agakora ama concert nga kuri 6 y'amafaranga menshi, ariko abantu bakuzura kibido. Bon. Ndabimaze mu myaka myinshi, ahubwo kwanza nje ndibaza ko aragahembo barundi bariko barama, kuko najewe narigeze kuza ndakubita ega ni etape. Hari etape umuntu ajamo ukabona menga abantu baramwibagiye, hari etape umuntu ajamo kamenga ivyo ariko arakora biko bija mu ishamba gusa bitwagwa n'amazi y'umuvo, hari etape ibintu bigenda neza, hari etape ibintu bigenda nabi. Boje ndibaza yuko peut-être abantu finalement bamaze gukomprena uyu mutipe ivyo akora no kuduteramisha gusa, kandi ni kintu ciza iyo umaze gutahurika ivyo kukaza ukora namahigwe, kuko ubumaze rero kwerekana inzira urimo. Ingorane gusa zoza mu nyuma utanguye guhuba kuva muri vya bindi bakumenyereyemo ukaja mu bindi. Par exemple ngaca vuga ngo je ngira ntangure kuba umwubatsi, nadoyo kubaka mfise, canke ngira ntangure kudandaza amagi, nadoyo kudandaza amagi mfise, canke ngira ntangure kuba akazi k'ubufubuzi, kuba umufubuzi. Iyo nayo ofisi yodo. Mbo iyo dodo umuziki umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi. Uburundi gute? Umuziki na yose. Continent yose. Je suis parmi les gens bazi ivyo bakora, meilleur sur scène, parmi les meilleurs ndimo. Ahubwo je ndiko ndashaka kibanza ca mbere, sinzi ko mubibona. Usicheze na mtu wa mwaro, usicheze na mimi. Likidumu twabonye muri concert ari piga concert saimwe n'inusu ya mbere, arasubiye indi saimwe n'inusu ya kabiri, ata voix cassée, ama danse avec précision, kuri bintu bitangaje abantu bose baguma bifata ku muntu ati est-ce que izi ni image ni poème ni poème. Hanyuma kandi ikindi naco il ne faut pas juger ibintu kujya mu bibona. Abantu je babona nifitiye ururudagwi wanje bagaca bibaza ngo je sinishoboye, baze bari ko je maze kuvyara abana. Aba bana ndi baje gusa muri image mu poème mutagatifu, oya ni staye gusa kunyene ngavyara umuntu, urabona. Harabibagiye kuri no mu boxer. Mimi nashanga kuna bambia aba watu, unajua mimi nasirikaga vibaya sana. Sentir nord 4e dan. Yawa reka tuvuge ivyo muziki. Reka twibandanyirize. Ni problem. Oya naciye nibuka ko wigeze kubita Sokoto umuntu mbona. Reka. Tukiri ngaho nyene Kidumu, uri kuraba umuzika wagize ukaraba aho tugeze ubu, ubona he uno muziki mu myaka 5 sitwa bandanye kuri urugero turiko? Bo kwanza icya mbere ndabashimiye aba artiste n'aba DJ baherekanye initiative yo kwiyunga
gukina match nagira ninjiremo ariko narindiye ko babanza kuruha cenda bamwa bose ariko kuko amapase yanje ni precision aho jana nacheza football ariko igihe equipe ndayiraba ndavuga ari abashobora kumvuna kuko ari watu tumvikana cyo ndavuga cyada kwepa gato po kijya kintu ni cyiza sana ile kitu ni mzuri yuko abantu baje hamwe bakagira football kuko football hajya nako muvunana canke mukubitana yombo n'amatakle abari urukundo abari esprit yo kuguiganwa mutabafatanya ku mashati una comprendre ile ni kitu mzuri sasa c'est ça le début hanyuma ikindi naco ejo turiko turashootinga clip nabonye Satbi atanze umugore wiwe ashigikire Lolilo kijya kintu naco naragikunze nabonye kabisa yuko batangwe rero sasa gusenyera ku mugozi erega akajagari nagira ntangimbanuro kwanza les artistes navuze kera yuko gucrea beef ari kwimba ikinogo kandi bica bikigora kukivamo par exemple mugapanga n'umuntu kuno mwigirisha ngukumenga marashwanye abafana babakunda bagaca babijamo babigiyemo mwebwe babiri kubivamo bizobagora kuko muzoboneka ko mubaye lashe ku bantu babakurikiye mu vyakubabaje ukavuga uti nabo namwebwe bibababaze ega vyarigeze kuba ngaha mu vya politiki hari abantu bashavura viri morte hanyuma baronse ivyo bashaka ngo viri morte iraheze rero turibuka vyose ni probleme yani mzana sema kani ni manuro ndibaza aja ngo kinua cha mzee kinanuka lakini akisemi yangu napiga bro sada inuki lakini nafanya vyote mzee uchakuwa humoriste sana ariko reka tubandanye tugenda turabona iyo biriko biraja uriko ratubwira ariko n'ama clip ariko arakogwa n'ibikorwa byinshi biriko birakogwa kubatangwe kuvuga bati Kidumu ingene tubibona yo bari fise umugambi wo kwinstara bandanya ba mu Burundi bwabihenda Burundi kwari n'abantu bagukumbuye bakeneye yuko bamubaho ujya munezera imisi yose mzee urazi turi muri corona muri Kenya ariko naje tu kubera ko nari natanze promesse yuko uyu mwaka negereza kuzoza nawe vyaragutangaje ndabizi ego mu Burundi ni iwacu kandi sindashanja nationalité ivyo ndabikubariye kabisa nimba pafu ifise amakuru ko je mfise iyindi passport ya kabiri je no basaba ko bovyerekana ariko nta na rimwe ndacafise passport yo ngaha hano kuyestara kandi ngongera nyestara handi n'ahandi biri mu vy'akazi kiwanje yuko atamipaka afise nzoba nga nzoba muri Kenya nzoba muri Ethiopia nzoba hose je suis citoyen du monde hageze ku vy'akazi ariko hageze ku vyerekere sasa wewe iwanyu nihe iwacu ni ino rero ku nguvu zasanzwe uri muze barabara yawe ariko bamaze imisi havuga ikibazo yuko umuziki wo hanze uri kuravugwa cyane mu Burundi gusumba ariko kuri bagerageje kuraba imyaka ya kera barabona yuko mu misi yeza ahubwo abarundi bari bafise ijambo gusumba ariko umuziki wo hanze uri kurasohoka cyane nakaye kantu wabazaniye uko ndazi ko ufise umuti w'ivyo vyose ufise inyishu y'ivyo bibazo vyose n'iki kintu wohanura haba kuri kote y'abamenyesha makuru kuri kote y'aba DJs no kuri kote y'abaririmbyi mbega aho ubona bifira umudije ntangorane umudije ari ku kazi hajya kandi nyene akabare cyangwa nyene boîte de nuit yamuhaye mission shusha mu mutwe bano bantu cyaho notangurira kuri mwebwe mukora ku maradio ni mwebwe umuntu aja mu kabare cyangwa aja muri boîte atangura kuyumva indirimbo yaciye ku radio ni mwebwe ni muhagarike muvuze ivy'iwanyu muyemere mukundi ivy'iwanyu birahari urabona hanicaye namandiko ndicara ndaba kuri irya écrange yahajya mu ijoro buri munsi ku mugoroba ndazumva nyinshi ariko rero sasa ziri hari umwanya bagira confusion yo kuzivanga ugasanga kubera ko hari ibihugu tusangiye ururimi ntushobora kumenya uwahariya n'uwo ngaha ariko abo ngaha barahari hasigaye gusa ko muyemera kandi iyo abantu batinge kwiyemera kuvyerekeye umuco biyemera muri vyose biyemera mu vy'ubutunzi biyemera mu ntumbero ya politike bafata bakiyemera mu vyerekeye igisirikare iyo batangiye gusa kwiyemera ku muco ariko iyo utiyemera ku muco ibintu vyose ugira ubwoba ugacisanga bikaguma bikwiyaka ugatangura kuba umurorerezi ku bandi ivyo bariko barakora
so nuguhitamo rero ubye tube barorerezi babandi cange tube abantu dukora ibintu tube dukomera amashi dukomerwa amashi nivyo amakuru hande rw'abaririmbyi nabo abaririmbyi inzira ni muri studio gusa ariko hari abantu bavuga ati kandi amplice nivyo baririmba aussi naho ndabivuga ko ikintu vuga ririmba ibintu bifasha abantu bacu hano ibintu bacamo ku munsi reka gukopya ibintu ugashakugira ikintu gisa na hanaka kandi realite z'ubuzima tubamo zidasa ririmba ibintu ducamo abantu bibacu bibonamo biyumvamo rondera gusinzira y'ubusani bw'iwawe wo bivugamo nicyo gituma ejo nasoye ugwandiko mvuga ndi kanaka n'umuririmbyi mwiza urazi icyo nabikuyeko ndikubwire urazi we nimba warabonye statue warabibonye sinshaka kumuvugira ngaha ariko ariyizi ndi kanaka n'umuririmbyi mwiza numvise ariko aririmba indirimbo yitwa inzoga avuga ukuntu inzoga azikunda kandi vyamugoye arafise n'indi ndirimbo yitwa Nopfa iryoshe urumva sasa uyo muntu je ndi mu modoka ndiko ndaje iwacu mu Kinama numvise indirimbo yitwa inzoga amungane ariko arakoresha mu gusigura ico ciyumviro cerekeye inzoga niyo harimo rero sasa ibanga rinini ariko aravuga ukuntu adekriva inzoga adekriva hayimushikana yinyoye adekriva gushikana avuga ko agera mu ijuru gushikana yifuza ko isi n'ijuru bifata uyo muntu rero nace mvuga ndi voilà ibi nivyo biyo bikenewe abarundi barakunda inzoga abarundi rero sasa uriko urabakora kuri ico kintu hari umuntu atayikunda ariko abizi neza yuko umubanya ayikunda sasa yariko aravuga ibintu vya buri munsi jewe nzi nabonye kuva ndi muto nubu bikibandanya bitahinduka urabona na forme y'utubare barundi bikundira kaba kari kwibarabara bamubone n'icupa giwe sasa ibintu ngivyo nivyo rero sasa umuntu abashaka kumva umuntu akakubonamo igihugu ci wawe uri kuravuga n'umunyagihugu akavuga ati ariko aravuga vyo kabisa ntariko arabesha ibi nivyo naje twe turabizi nuko nyene ni kuririmba ibintu by'ubuzima bwa misiyo ninde idapfa ninde igituma idapfa ce naravutse imbere yawe narayisanzeho hariho nabavutse imbere yanje sinzi umwaka sindagira research menye umwaka yatanguriye ariko kijya kintu uri kuracyumviriza urumva kabisa ko ari ruguru hariya mu misozi uko abarundi dusanzwe tubayeho bijya batubwira hanyuma agaca bahereza n'umugani uduhanura nicyo gituma ninde bujya idapfa uyu ushobora no kuyumviriza no munsi ukumva kabisa icyo bari koravuga n'abantu bakora ama video moderne yubu ndibashobora kuronga script nkiya ninde gerageza urabe bagera ahantu ukabona baratakaye kuri script ukamenga icyumviro kirapoteye giciye mu idirisha kiramuyatse ariko bajya baninde baguma ku murongo igikino bariko barakina ukumva kabisa yuko gushika no bashika kuri conclusion bakarangiza n'umugani hejuru ni ikaba kandi titre y'iyo filme yabo urazi ko aba Nigeria biganye ninde hajya ijya filme z'aba Nigeria ijya ni ninde kugasaka ndakesera ijya niyo rero sasa ivyo turiko turakora tuze turaraba igihugu cyacu nimba ukora umuziki ushaka yukuba ndundi kuko ndundi ni itsitso rivuye mu Kirundi uravyumva ucaga kwiryo zina ndundi ucuyumvamo ushaka yuko ico kintu kiba icy'abarundi uteza kuguma mu mico n'akaranga vy'abarundi ariko ndufata ibintu by'abanyamerika amakareso ibiki ibifuye nabi kubera gusa umunoho wa commerciale hanyuma uce bibaza ko abarundi haje bakwibonamo oya ukanga bari mu muji gusa umuntu warugura abo aca gutija ngo bari gusa ngo yego bije bibuno ngo ye uratubwiye ivyo ariko kidumu twumva hari abantu benshi n'ubu bigitangara ubu abaririmbyi ubu hari abaririmbyi baza bakamara amezi abiri umwaka imyaka ibiri gacava kwicara bagira systeme ya ninde ninde nishobora gupfa ahubwo ipfuye bayizure kubera igumana karanga n'imico vy'iwacu uri umurundi w'ukuri uzi ko abavyeyi baba abarundi nindira kuraba ku munsi bajya umuhero baba ariko barakwigisha ikintu kireko baba ariko barakwigisha ikintu umwana w'ikireko sunajua yafyinye cyane abavyeyi baca bamu bagira ibintu gushika naho umwana atangura kuzara barengera iry'umunani kamwafu ibintu ngivyo
bajya baravuga kabisa guhera kuri ku rudome A kubandanya ukuntu abarundi tubayeho n'abartiste. Iyo ni inkebuzo ndiko ndababwira kubakebura, gira ibintu si vous voulez yuko la musique burundaise ifata imitima y'abantu bacu. Il faut que vous faisiez la musique burundaise, ibi vyumviro vy'ikirundi, ibintu biva mu by'abarundi, ubuzima bwabo bwa misi yose, bashaka la vie courante. Par exemple ngumuntu ninde muririmvye ari yumvira kuvuga indirimbo y'ubunebwe, je ngira ndayisore ubunebwe, ubunebwe gucererwa vyose biraturaba. Kushika ku kazi wacerewe ugacuta asasi tukaba mu mbere gutelefona ko bahishije hatari ivyo bintu ubivuze urabona ko bose baca babitinya ngo ariko aratukana. Oya, nibwo buzima turimo kandi niwo mwasi kwanza dufise number 1. Ibintu vyose pole ejo tubonane ejo mubonanye mukavyibagira kare bana cyashumvira tukidevelope ejo on verra tuzobiraba uratubwira ati dukeneye indirimbo zubaka. Ni na Kidumu aciyasubira kwiyagaza mu gipara. Uribuka amasoso yo yararonka igipara nayo ndayafise ga Carvisi Kidumu twadusera basozera ari mze barabara imbere yo kuza yagiye kuyogosha ubwanwa ari mosha arikini hivi ukure. Hanyuma abanyagihugu bari ngaho barandahira ati fumugabanya kandi vyasubiye kandi kuba vyinshi. Lakini mzee binakutoka mbo watu wanasema hivyo, lakini unajua sasa piko probleme moja. Jewe urazi gituma nagize umushasi nuko nakundi gisokozo. Sasa ubureo bwana ari bo bumaya ko kazi ko gusokoza buri munsi bugitondo kaka ndi kwa rukwaru Kidumu benshi bariko baravuga ati ubwo mugire igiteramo ubwo mugire ibiki akomenshi bakaniyumvira ati mbega uyu muvyeyi yashitse ngaha kumenga circulation y'umuziki cyuhagara niwe gusa akaruta kandi karakamira niko je no guhinyisho. Sasa ariko kabisa mukanagare kabisa muyibagire uko ngana nabibwiye Stanishe raba uko ngana uko ngana je ndizovu sasa none uchubuza rutu yabo ngo we brata tata watu wanazidiana dimensions zinazidiana lakini sasa kubera je ko mvugiramo icyo nobwira abajene izo zibika zaramagi naje narigeze kuza ndarunguruka bamatata ku ngoro y'umugambwe bariko baravuza nkarunguruka kwidirisha kandi yafu yambonye naje ndi kabisa baba yawo yuko ndi umwe mu bandi buke umuntu aragenda aravansa ariko kandi izira yo kwamfasa vuba samakimbirane ni you humble yourself uteza kuba humble et puis promotion gakiza vuba ikihuta ucushika mu bakuru ngaje vyarihuse kubera j'ai compris une chose. Nabona Bahaga Prosper na Jihambolo, nabona Christophe Matata na Jihambolo, nabona Africa Nova na Jihambolo, tena kukaba ngako ni bakuru kuri jewe. Sasa ubu rero sasa Africa Nova rantelefona ati vraiment ivyo ukora naje ndashaka kuzoza unyereka ukuntu bigira. Ça c'est une bonne chose. Urukwavu rurakuraruka sasa Africa Nova agira nyonke ubumenyi no bafise tubusangire kandi ça ne fait pas la honte, ahubwo c'est la sagesse. Aho umuntu avuga ati ndabona yuko ugerageza agacaba emble kunsumvya akavuga ati ndashaka nze muri Nairobi unyereke aho uhora uja na genda ngirizi wanje. C'est bien. Ati numva marira agira koroke. Ba petit bahace kukwa ndibabe la viande haché baze barumviriza. Inzira yo kuba mukuru nukwicisha bugufi et puis tu montes quand tu vas monter trop vite. Ariko uko kabona vimba ujifanye uje bodyguard sijui pale ingiji kitu gani unavuta bangi unafuna fikira kama umekuwa na nywele za hapa na zile za pale chini kama tuko sawa hata kama nilinyoa nywele zangu ni mingi bado tunawaambia Kidumu wadusera basozera Kidumu iyo bishitse nk'ubu Kidumu ndazari bintu tubazo tumwe dushobora kukubaza Kidumu yeshume mu Kirundi kicurarangisho
eswime igihanaguzo shaka umbaze vyose charger nayo charger nayo charger ya telefone ni umwino nguba iyo charger urazi barayina gutya bimo byo gucisha mu kigo irafise mistanyo hanyuma nguba ni umuyaga nguba hanyuma nguba igaciye injira twazira bazoze kidubi ataba umuririmbyi wibaza ko ari kintu kidoma bakora bo cyambere mba naragumye ngiga amashuri ngayaheza ngaronga diplome hanyuma kujya bisanzwe ijya routine peut-être nari gukora muri leta peut-être nari gukora peut-être kuko ukurikira routine ariko rero kuba ruswi gwinobera byabereye Nairobi ubuzima nasanze bugoye sana rero I wish iyo nguma ino muri iki gihugu ngacangira esprit ya ruswi gwinobera nogiye kuba umurimyi umworozi urabikunda sana kugira ibitungwa ndabikunda warororoye inkoko n'ubu urafise byinshi woroye aho Kidumu uratubwiye ingene ibintu bimeze ariko ndibaza nsikaje ibibazo bibiri vya nyuma kugira ngo dushobore kubandanya kugira ngo dusozere nako kuko twari kuvuga vyinshi hajya Defense agumara ibintu vyinshi byane anatwenga wibagiye gusa ko ari kuba ari mu humoriste nimbutakizije ndakikuba bo nivyo abantu barabimbwira naje ndavyibona ko kuko ngi video nawe nzoraba ndumva isoni zo kuraba ivyo navuze uribuka kakani kagira kanzanira ingorane ko kujya abana bo hajya nariko ndasigura imvugo mbinyanyuro mbabarira amatwi kuko ari ibintu nashobora kuvugira kunuze ngaca ndondera irindi rivuga n'iryungane mfatanya kugira ngo mbishe ibinaka kubera tutanganye imyaka bamwe hariyo n'abana bakiri bato nushududurirako hasa kujya abana ariko ndahisha yari imvugo mbabarira amatwi ariko mu nyuma gace bihinduka bimwe bamwe birabatwenza abandi barashavura abakristo baba Pentecote barashavura bategura ku telefone ngo yego tugiye tugusengere ngo wasaze batazi kuri patiri mukuru w'umuziki urazi gituma je nito patiri reka ndabigusigurira ndimuze murahindura ivyo navuze abapatiri ni bande kwanza ni bande babita gute irindi zina ry'ikirundi babita abihebeye Imana sasa je ndi patiri kwera ko nihebeye umuziki ku dès l'âge de 10 ans none umuntu nguyo yihebeye umuziki agacashika ku myaka 46 uyo ni bishop uyo ni mtu mkubwa sa yo mbega basha atuko nambari kanzu tu changu shakaje nambari kanzu muri concert igiriwe mwe ya 200,000 Amani le grand pianiste base barababwira bakono bambia mimi prêtre kabisa prêtre unaacha kila kitu unasema mimi nimekimbia inchi sasa ile muziki nilikuwa napiga mungoma za kauchu Mungu nisaidie ukafukama ahantu yitwa Manyovu muri Tanzania ugafukama uti ndahevye Burundi ndakenda mbembe ndabuhevye ukaguma wumva Tanganyika kiri kirahuha hariya mubaragane hariya kuko ikubita ku mbavu za buragane pam ukaguma yumva ati ndahevye Burundi ndakenda mbembe ndahevye amashuri ndakenda mbembe ngiye nta kindi cyari gisiga atari gufukama man nta muga wundi nzi gukora atari kuvuza ingoma no kuririmba Mungu nisaidie ico kintu kirakomeye uti mana ni wewe tu uteza kumfasha sasa rero igihe naronsa akazi vyategereza yuko ndirimba gushikana y'inzoka apa niva mu mwobo yurira ni igorofa igashika hejuru Jikura santi na regrette sana ni na Kidumu Alexis geze kumbwira Alex muganye mu kinama ati Kidumu muri 6e niyo akora ufindo bugoye ajeje agacha tuzomera mwe byabalani unajua nje nawambiaga ico ukora cyose gikore gushika kuri point wayumvise mpwemu Kidumu nikiya gicari gikerewe tuvaga tavuze muri kino kiganiro ndanezerewe cyane abaririmbyi batangiye kumvikana hagati yabo beef babonye bwa bundi ko bihenze
kuko ituma batindero ituma baboneka yuko bwa wundi atandero ihari kuko hajya indero iva hasi babonye yuko akazi k'iwacu atari amakimbirane no guteramisha no gutanga umunezero ku bantu no kubaka imitima y'abantu no kwerekana amavarere dufisi wacu mu bintu by'iwacu hanyuma ibisigaye navyo Mungu tusaidie bitangiye kugororoka nta kintu kiba gisigaye dufukame tuambie Mungu kazi yetu atuibagi nous ne sommes pas des escrocs nitwiba nitubesha twebwe turirimba kugira ngo tunezereze abantu gusa kuri ivyo tusaidie tufashe kuri micro ari Juste Gael behind the camera akabari Kejit Photography Kidumu tugushimira kubona waduhari no bakwe gifuza benshi nizera ko nikindi gihe nitwabarondera muzodutera iryo teka tuka mukaduha aka interview nkuko mwabikoze muze barabara singeneye yuko abantu bagira commentaire ngo amaso yiyo ngo ni mato nka y'abashinwa jewe nzoca ndayishuriye commentaire kandi uyo muntu uzowifatira mugaga murakoze asante sana kuri micro Juste Gael Ed Dreamer from our side uje mugabo defose go reka muzee icara hagati muzee we icara hagati bano bagabo babiri muciye mufatana muzee barabara yabo ni ryambere ubonye ahubwo kiratanga